Hari ikibazo kimwe gishobora kugena iherezo ry'ubuzima bwawe. Mbega umugeni wa Kristo ninde? Mbega umuntu wese yiyita umukristo niwe mugeni? Mbega amadini yose azozamurwa? Canke hari umugwi watoranijwe Imana yari yarateguye kuva isi n'ijuru bitararemwa? Abantu benshi bavuga ivy'umugeni, ariko bake nibo bafata umwanya wo gusuzuma ico Bibiliya ivuga kuri ico kintu. Ikintu gitangaje ni kimwe: Satani ntagwanya amadini, Satani agwanya kumenya umugeni uwo ari we. Kuko niwamenya umugeni uwo ari we, uzotahura umugambi wose w'Imana kuva mu itanguriro gushitsa mu vyahishuriwe. Uyu munsi rero ndagusavye kutihutira guca urubanza. Fata Bibiliya yawe dusenge, hanyuma twinjire muri iri banga, ubashe gusobanukirwa neza ico Bibiliya ivuga. Data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye kubw'umugambi wawe, turagushimiye kubw'ubwiza bwawe, turagusavye ko utuyobora muri iyi nyigisho. Ntitwifuza kuvuga ivyiyumviro vyacu, turashaka ko ijambo ryawe ari ryo rituvugisha, ubugombe bwawe bugaragare muri twebwe. Duhishurire ukuri kwawe, Mana nziza wambaye cane, ni mw'izina ry'ubushobozi tubisavye kandi twizeye, amen. Mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabaramukije. Murakaza neza cane muri inyigisho nshasha iri mu rukwirikirane rw'abantu n'amatsinda cyangwa n'amagurupe bo mu vyahishuriwe. Tumaze kwiga abantu 144 ni bande, isinziri ni bande, ariko uyu munsi tugeze ku nyigisho ifise irindi banga rikomeye riruta gusumba izo zindi zose tumaze kuraba. Tugiye kuraba inyigisho yitwa ngo umugeni wa Kristo ninde. Iki ni kimwe mu bibazo vyabajijwe cane mu mateka y'amashengero. Hari abavuga ko umugeni wese, hari abavuga ko umuntu wese yakiriye Yesu aba ari umugeni. Abandi bakavuga ko ishengero ryose ari umugeni. Abandi nabo bakavuga ko ari umugwi muto cane. None ukuri ni ukuhe? Ntabwo turi busubize twisunze idini, nta nubwo turi busubize twisunze ivyiyumviro, nta nubwo turi busubize twisunze ngo abantu bavuga gute. Turabisubiza twisunze Bibiliya, kandi aho bibereye turerekana uko William Marion Branham yabisobanuye mu nyigisho ziwe. Ariko mbere yuko twinjira muri Matayo canke ivyahishuwe, dutegereza kubanza gutahura iki kintu gikomeye cane. Umugeni ntiyatanguye muri Matayo, umugeni ntiyatanguye muri Pentekote, ndetse ntiyatanguye igihe Yesu yavuka i Betelehemu. Ibanga ryatanguye imbere y'uko isi iremwa. Nico gituma Pawulo yandika mu Banyefeso ati, Abanyefeso 1:4, avuga ati nk'uko yadutoranije muri we isi itararemwa. Raba neza, ntihanditse ngo nk'uko yadutoranije tumaze kwizera, ahubwo handitse ngo isi itararemwa. Ibi bitwereka ko umugambi w'Imana ku mugeni si ikintu caje kubera ko ivyabaye mu mateka. Ni umugambi Imana yari ifise kuva kera. Nico gituma mu nyigisho nyinshi William Marion Branham yashimangira cane inyigisho yo
gutoranywa election, akerekana ko Imana izabayo kandi ikabahamagarira, kandi yabahamagarira Imana iza abantu bayo kandi ikabahamagarira mu gihe cyayo. Ariko ibi bituma havuka ikindi kibazo gikomeye. Nimba umugeni yarazwi kuva isi itararemwa, uwo mugeni ninde? Kandi twamumenyera gute? Cyari twamumenyera kuki? Kugira twishyure icyo kibazo, ntidutangurira muri Matayo, tugiye gusubiraho Imana yatanguriye kwerekana iryo banga. Tugiye gusubira mu gitabo cy'Itanguriro, aho umuntu wa mbere yasinzira, Imana igakura mu rubavu rwiwe uwo yise umugore. Abantu benshi babona iyo nkuru nk'inkuru y'ubukwe gusa. Ariko Pawulo yaravuze neza ko irimo ibanga rikomeye rivuga Kristo n'ishengero. Aha niho duca dutangurira. Kugira dutahure umugeni wa Kristo, dutegereza kubanza gutahura impamvu Imana itaremye Eva mu nkungugu nk'uko yaremye Adamu. Iki si ikintu cyo gusoma gusa tukacirengagiza, ni ibanga ryari rihishijwe, ariko Pawulo aravuga ko ryerekana Kristo n'ishengero. Reka dusome Itanguriro 2:18. Si byiza ko umuntu aba wenyine, reka ndamuremera umufasha amukwiye. Raba neza, Imana ntiyavuze ko Adamu adakwiye, ntiyavuze ko hari icyo yarabuze mu kuremwa, ntiyavuze ko yari afise icyo abuze muri we, ahubwo yavuze ko hari umugambi utaruzura, hari ikintu cyari gisigaye, kandi icyo kintu yari umugeni. Adamu yari ishusho ya Kristo. Abantu benshi basoma Itanguriro nk'inkuru gusa, ariko Pawulo mu Baroma igice cya 5:14 yaravuze ko Adamu yari ishusho y'uwari agiye kuza. Uwo nawe yari inde? Yari Kristo. Nimba rero Adamu yari ishusho ya Kristo, birumvikana ko Eva nawe yari ishusho y'umugeni wa Kristo. Aho ni ibanga ritangurira. Impamvu Eva ataremwe mu nkungugu, raba icyo Imana yakoze. Ntiyongeye gufata umukungugu ngo ireme uwundi muntu. Yasinzirije Adamu itiro rikomeye cyane, imukuramo urubavu. Hanyuma muri urwo rubavu iremamo Eva. Kubera iki? Kubera ko Imana yashaka kwerekana ko ikintu cyari kuzoza, ikintu cyari kuzobaho mu gihe cy'iherezo. Eva ntiyari umunyamahanga kuri Adamu, yari igice ciwe. Nicyo gituma Adamu yavuze ati, uyu ni igufa ryo mu magufa yanje, ni inyama yo mu nyama zanje. Mbega murabona icyo ari cyo? Eva ntiyari umuntu adasanzwe yaje avuye ahandi hantu. Oya, yakomotse muri Adamu, yakomotse kuri Adamu. Pawulo afata iryo banga akavuga muri Abanyefeso 5:30, akavuga ati, kuko turi ingingo z'umubiri wiwe, izo mu nyama ziwe n'izo mu magufa yiwe. Aho niho Pawulo adufungurira neza iri banga.
nk'uko Eva yakomotse muri Adamu, niko n'umugeni akomoka muri Kristo. Abigisha benshi ba Bibiliya babonye ko itiro rya Adamu ari ikigereranyo. Adamu yabanje gusinzira, hanyuma niho Eva yaza kuboneka. Mu nyigisho za Mwedata William Marion Branham yakunda kwerekana ko ibi bishushanya urupfu rwa Kristo ku musaraba. Bishushanya urupfu rwa Kristo ku musaraba, aho mu rubavu rwiwe havuye amaraso n'amazi, akaba ariho ikigereranyo c'ukuntu ishengero ryavutse biciye ku gikorwa ca Kristo bwiwe. Iyi ni imwe mu nsiguro ziwe yakunda kugaruka kw'inshuro nyinshi cane iyo yigisha inyigisho ijanye n'umugeni. Ibi bidushikana ku ciyumviro gikomeye. Eva ntiyari ikindi kiremwa gitandukanye na Adamu. Yari umwe na Adamu. Yari umwe na Adamu kuko yari yavuye mu rubavu rwa Adamu. Nico gituma Bibiliya ivuga ko bompi bazoba umubiri umwe. Na Kristo niko vyagenze. Yaje kw'isi kugira ngo aronke umugeni. Si umugeni uwo ari we wese, ahubwo ni uwo Data yari yarateguye kuva isi n'ijuru bitarabaho. Ariko hari ikindi kintu gitanga icigwa gikomeye. Eva amaze kuremwa ntiyamaze igihe kinini atarageragezwa. Haje inzoka iza ivugana nawe, maze itangura kubiba ugukekeranya ku jambo ry'Imana. Uko niko Satani atangura n'uyu munsi. Ntiyama atangura avuga ati ntukizere Imana, ahubwo atangura avuga ati mbega koko Imana yaravutse? Ni ukuvuga atangura kubiba ugukekeranya muri wewe. Branham yaragarutse ku ciyumviro kenshi, yerekana ko urugamba nyamukuru rwama ruri kw'ijambo ry'Imana. Mu nsiguro ziwe yaburiye abantu kutareka ukuri kw'ijambo ry'Imana ngo gusubirizwe n'imigenzo canke n'ibindi bintu vy'ivyiyumviro. None ikibazo kiraza, nimba Eva yashushanya umugeni, ni kubera iki yahenzwe? Nimba Eva yashushanya umugeni, ni kubera iki yahenzwe? Kandi ivyo bitwigisha iki ku mugeni wa Kristo? Tumaze kubona ko Eva yakuwe muri Adamu, kandi Pawulo yavuze ko ico cari igishushanyo ca Kristo n'ishengero. Ariko Bibiliya ntihagarariraho, irakomeza. Hari ikintu gikomeye cabaye muri Edeni. Nico gituma dutegerezwa kwitonda, kuko aho Satani yatanguriye urugamba rwiwe, niho natwe bisaba ko dutangurira kugira ngo tuze gusobanukirwa neza inyigisho. Reka dusome Itanguriro 3:1. Inzoka yari inyabwenge kurusha ibikoko byose byo mu ishamba. Raba neza, Satani ntiyaciye aja kwa Adamu, yagiye kwa Eva. Kubera iki? Kubera ko iyo ushoboye guhenda umugeni uba washitse no ku mukwe. Iryo ni ryo banga Satani yakoresheje muri Edeni, kandi ni naryo igikoresha no muri iki gihe. Abantu benshi biyumvira ko Satani agwanya gusa abantu basenga, ariko iyo dusomye Itanguriro hari aho aza akakubwira ati ico cari co mu gihe ca kera, ntabwo gikora, ntabwo ari muco mu gihe cawe.
Ivyo si ngombwa muri iki gihe, vyihorere, vyari ivya kera, vyari ivya ba sokuru. Abantu bose ntibabibona gutyo, oya, ntabwo bimeze uko, byose ntibigaragara uko. Ariko ikibazo si ico abantu bavuga, ikibazo ni ico Imana yavuze. Mu nyishu ya Eva, inzoka imaze kumubaza niba Imana yaravuze, mu nyishu yiwe yasubiyemwo ivyo Imana yari yaravuze, ariko hari aho yongeyeko amajambo atari yaravuzwe, kandi aho niho ikibazo catanguriye. Iki nico cigwa gikomeye. Iyo twongeyeko canke tukagabanya kw'ijambo ry'Imana, dutanguye kuva mu kuri. Nico gituma gusubira mu vyagezwe, ikigabane ca 4 umurongo wa 2 havuga ngo, ntimukagire ico mwongera kuvyo ndabategetse, kandi ntimukagire ico mugabanyako. No mu Vyahishuriwe 22 umurongo wa 18 gushika umurongo wa 19 hari imburi ikomeye kuwongerako canke uwugabanya ku majambo y'ubwo buhanuzi. William Marion Branham mu nyigisho ziwe yakunda kuvuga ko ukugwa kwa mbere kwatanguriye kutaguma neza kw'ijambo ry'Imana. Yaburira abantu ko ikibazo kitari ukubura idini, twari gukura abantu kw'ijambo ry'Imana. Nico gituma yaguma ahamagarira abantu gusubira ku vyanditswe no gusoma bitonze ijambo ry'Imana. Naho abakristu benshi badasobanura kumwe ivyabereye muri Edeni mu buryo bumwe, ico nico ciyumviro co kudafata ijambo ry'Imana nk'ishingiro. Nico cagaruka cane mu nyigisho za Branham. Mbega Imana yarahemukiwe? Iyo dusomye Itanguriro 3 tubona ko umuntu yacumuye, ariko Imana ntiyahise ireka umugambi wayo. No muri uyu murongo nyene Imana itanga isezerano. Mu Itanguriro 3 umurongo wa 15 havuga ngo, nzoshira urwanko hagati yawe n'umugore, no hagati y'uruvyaro rwawe n'uruvyaro rwiwe. Uyu ni umwe mu mirongo ya mbere y'ivyizigiro muri Bibiliya. Naho umuntu yaguye, Imana yari ifise umugambi w'agakiza, kandi uwo mugambi uzoshikana Kristo. Kristo niwe azorangura uwo mugambi. Reka tuve muri Edeni tuje ku wundi mugore Bibiliya idushingira intahe, Bibiliya ishira imbere nk'ikimenyetso gikomeye. Mu Itanguriro 24 Aburahamu atuma umusavyi wiwe kurondera umugeni wa Isaka. Rebeka ntiyari bwigera abona Isaka n'umunsi n'umwe, ntiyarazi uko asa, yumvise gusa ubutumwa bw'umusavyi. Maze igihe abajijwe ati, uremera kujana n'uyu muntu? Yishuye ati, ndajana nawe. Mbega ukwizera! Yemeye urugendo atarabona wagiye kurushinga nawe, atabona wagiye kubagana. Ico nico Pawulo avuga muri Abikorinto 2 ikigabane ca 5 umurongo w'indwi, tugendere mu kwizera si mu kubona. Mu nyigisho za William Marion Branham, Rebeka yakunda gukoreshwa nk'ishusho y'ukwizera witaba guhamagarwa kwa Kristo biciye mu butumwa bw'ijambo ry'Imana. Ariko hari ikindi kibazo gikomeye. Kubera iki
Rebeka yasize inzu ya se, kandi ibyo bitwigisha iki ku mugeni wa Kristo muri iki gihe? Mu gice giheze twabonye Rebeka yemeye kuva iwabo atarabona Isaka. Ibyo si inkuru y'urukundo gusa, ni ubuhanuzi bwerekana icyo Imana yokora mu bihe bya nyuma. Mu Itanguriro 24, Aburahamu asaba umusaji wiwe kurondera umugeni w'umuhungu wiwe Isaka. Ntashaka umugeni uwo ari we wese, ashaka uwatoranijwe. Nico gituma umusabyi asenga ati, Mwami, nyobora muri uru rugendo. Ibi bitwigisha ko no mu mugambi w'agakiza Imana niyo iyobora uguhamagarwa kwayo. Mu nyuma umuryango wa Rebeka uramubaza ati, mbega urajana n'uyu muntu? Nawe atazuyaje yishura ati, ndajana nawe. Mbega mwiyumvire ico byasaba. Yaragiye mu guhura n'umuntu atazi, yaragiye mu gihugu atazi, yaragiye kurushinga n'umuntu atigeze abona, yarasize se, yarasize nyina, yarasize abagenzi biwe, yarasize ubuzima bwiwe yari amenyereye. Kubera iki? Kubera ko yari yizeye ubutumwa bw'umusaji. Na Yesu niko yavuze muri Yohana 20:29 ati, harahirwa abatabonye bakizera. Umugeni wa Kristo agendera mu kwizera, ntashingira ukwizera kwiwe ku by'amaso abonye, ashingira ku masezerano y'Imana akizera. Rebeka ntiyahise ashikira Isaka uwo munsi nyene. Yafashe urugendo rurerure mu nzira umusaji yamubwira ivyerekeye Isaka. Yamubwira ubutunzi bwiwe, yamubwira ingene ameze, yamubwira ivyo yamuteguriye. Ico co mpwemu yera akora muri iki gihe. Mpwemu yera ntaza kugira ngo yiheshe icubahiro. Mpwemu yera aza kugira atwereke Kristo. Yesu yavuze ati muri Yohana igice ca 16:14 yavuze ati, izompimbaza kuko izokura ku vyanje bibabwire. Nico gituma inyigisho nyakuri zishira Kristo hagati aho gushira umuntu hagati. William Marion Branham mu nyigisho nyinshi zerekana umugeni, Branham yakunda gukoresha urugendo rwa Rebeka nk'ikigereranyo c'urugendo rw'ishengero. Yerekana ko nk'uko umusaji wa Aburahamu yayoboye Rebeka gushika ahuye na Isaka, niko mpwemu yera ayobora bizera ku rugendo rwabo gushika guhura na Kristo. Ariko yamagaruka ku ngingo imwe. Rebeka ntiyasubiye inyuma, yakomeje urugendo rwiwe. Yarabandanije urugendo gushika ahuye na Isaka, gushika arangije urugendo rwiwe. Ico nico Yesu yavuze muri Matayo 24:13. Ariko uzoshitsa kwihangana gushika kw'iherezo niwe azokizwa. Mu nyuma igihe Rebeka yabona umuntu ariko aza kuri we, abaza umusavyi ati, uwo ninde? Umusavyi aramwishura ati, ni databuja. Bibiliya ivuga ko Rebeka aca yifunika
cari ikimenyetso c'icubahiro n'ukwitegura guhura n'umugwe. Mu kanya gatoyi Isaka na Rebeka barahura. Ico cari igihe bari bategereje kuva urugendo rwabo rutangura. Mbese iyo nayo yari ishusho y'ukungene umunsi umwe Kristo n'ishengero bazohura. Pawulo yavyanditse mu Abatesalonike ba kane umurongo wa 16 gushika ku murongo wa 17 ko umwami azomanuka ava mu ijuru kandi abakristu bazohura nawe. Iyo niyo ngabire ikomeye umwizera ategereje. Ariko hari ikindi gishushanyo gikomeye Rebeka siwe wenyine muri Bibiliya ikoresha. Hari uwundi muntu Imana yakoresheje mu buryo butangaje. Yari umuntu yanswe n'abo bavukana, yaciye mu bibazo, ariko mu nyuma aba umwami muri Egiputa. Izina ryiwe ni Yosefu. Yosefu umugeni wiwe Asenati nawe afise ico atwigisha ku mugeni wa Kristo. Ariko kubera iki Yosefu aronka umugeni igihe abavukanyi biwe bamaze kumwanka? Kandi ivyo bishushanya iki ku mugambi w'agakiza? Mu buzima bwa Yosefu igishushanyo gikomeye cyane. Iyo usomye inkuru ya Yosefu ubona ko hari ibintu byinshi bisa n'ibyo Kristo yaciyemo. Yosefu yaranzwe n'abavukanyi biwe, baramwanka, bamugirira ishari, baramugurisha nk'umushumba. Ariko ico abantu babona nk'ugutsindwa, Imana yagihinduye umugisha. Niko vyagenze no kuri Kristo. Yohana igabane ca mbere murongo wa 11 aravuga ati yaje mu vyiwe ariko abiwe ntibamwakiriye. Abakuru b'Abayahudi baramwanka, baramucira urubanza, baramubamba, ariko ubwo rupfu nibwo rwabaye inzira y'agakiza kw'isi. Mu Itanguriro 41 Farawo ashira Yosefu hejuru y'igihugu cose ca Egiputa. Hanyuma amuha umugeni Asenati. Raba neza, Asenati ntiyari uwo mu miryango ya Isirayeli, yari umunyegiputa. Mu nyigisho za William Marion Branham yashimangiye ko ibi ari ibishushanyo by'ukungene igihe benshi bo mu Isirayeli batemera Kristo, ubutumwa bwashitse no ku banyamahanga. Iyi ni insiguro ikunze no kubonekana no mu gusoma Abaroma 11 aho Pawulo avuga ko abanyamahanga nabo binjiye mu mugambi w'agakiza. Ariko ni ngombwa kwibuka ko abakristo batandukanye basobanura amashusho mu buryo butandukanye. Aha turiko turekana uburyo Branham yabisobanura abihuje n'ijambo ry'Imana n'imirongo ya Bibiliya. Mbega Asenati yarazi ko Yosefu azoba umwami? Oya, ntacyo yarazi. Yamumenye igihe yari amaze gushigwa hejuru. Na twebwe
ntitubona Kristo n'amaso y'umubiri, tumumenya biciye ku byanditswe no mu kwizera. Petero yavuze ati muri Petero wa mbere kandi cya mbere 8 yavuze ati naho mutigeze mumubona muramukunda. Mbega uko si ukuri? Nta n'umwe muri twebwe yabonye Yesu agenda Galilaya, ariko turamukunda. Nta n'umwe muri twebwe yumvise ijwi ryiwe n'amatwi, ariko twizera ijambo ryiwe. Icyo nicyo kiranga ukwizera nyakuri. Inyuma gato tubona ikintu kimwe kidahinduka. Adamu afise Eva, Isaka afise Rebeka, Yusufu afise Asenati. Buri gihe Imana irerekana umugeni. Ibyo ntibyabaye kubw'impanuka, byari ugutegura abantu gutahura ko na Kristo azogira umugeni. Nicyo gituma tugeze mu Abanyefeso 5 Pawulo avuga ati iri banga ni rinini, ariko ndavuga Kristo n'ishengero. Aho niho izi nyigisho zose zo mu isezerano rya kera niho zihurira. Ariko hari ikindi kibazo gikomeye. Nimba Kristo afise umugeni, n'iryari umugeni azomenyekana neza? Kandi Yesu ubwiwe yabyigishije gute? Aho niho duca tuva mu nyigisho y'isezerano rya kera tukinjira mu majambo ya Yesu ubwiwe. Tugiye kwinjira muri Matayo 25, aho Yesu yigishije inyigisho ikomeye cyane y'abafasoni 10. Iki ni kimwe mu bigereranyo byakuruye impaka nyinshi mu mateka y'icengero. Hari abavuga ko abafasoni 10 bose ari umugeni, abandi bavuga ko atari ko biri. None Yesu yashaka kuvuga iki? Ubu tugeze aho Yesu ubwiwe yigishije ibyerekeye kwitegura guhura n'umukwe. Nta muntu n'umwe yo kwigisha ivy'ukuza kwiwe kurusha Yesu ubwiwe. Nicyo gituma dutegerezwa kwicisha bugufi, tugafungura Bibiliya, tukumviriza amajambo yiwe, ndetse tukanayagendera, tukanasaba Mpwemu Yera kugira ngo azatuyobore mu majambo yiwe no mu kuyatahura. Muri Matayo 25:1 handitswe hati ubwami bwo mu ijuru buzoba nk'abafasoni 10 bafashe amatara yabo baja gusanganira umukwe. Uyu murongo ni muto, ariko urimo ibintu byinshi cyane. Mbega mbere yuko twinjira mu bisobanuro, reka tubanze twihweze neza ibyo Yesu yavuze. Ntiyavuze ko hari abafasoni 5, ntiyavuze ko hari 2, yavuze ko bari 10, kandi bose bari baje gusanganira umukwe. Ikintu cya mbere Yesu yashimangiye nuko bose bari bafise amatara. Muri Zaburi 119 ku murongo w'105 handitswe ngo ijambo ryawe ni itara ry'ibirenge byanje, ni umuco w'inzira yanje. Abigisha benshi ba Bibiliya babona ko itara muri iki kigereranyo rifitaniye isano n'ijambo ry'Imana. Ibyo bitwereka ko abo bafasoni bose bari bafite urugero
bwo kumenya ijambo ry'Imana, bwo kumenya ubutumwa bw'Imana. Bari bazi ijambo ry'Imana muri make, ariko kumenya ijambo sico cari gitandukanya aya magurupe abiri. Hari ikindi kintu, bose barasinziriye. Yesu arabandanya akavuga ati umukwe atinze bose barasinzira. Raba neza, n'abanyabwenge barasinziriye, n'ibijuju navyo byarasinziriye. Ibyo bitwereka ko ikibazo atari ugusinzira, ikibazo cari ico bari bafise igihe ijwi ryasemerera riti ehe umukwe araje. Aho niho iyi nyigisho itangura kugira kuba igikomeye. Aha niho inyigisho itangura kugira inguvu, niho ikomeye. Abafasoni b'ibijuju bari bafise amatara, ariko nta mavuta ahagije bari bafise. Abafasoni b'abanyabwenge bari bafise amatara, bari bafise n'amavuta. Mu vyanditswe, amavuta akunze gukoreshwa nk'ikigereranyo c'igikorwa ca mpwemu yera. Nico gituma abakristo benshi babona muri ayo mavuta ikimenyetso c'ubuzima bw'impwemu, naho hari uburyo butandukanye bwo kubisobanura, nubwo benshi babisobanura mu nzira bishakiye cyangwa mu nzira zitandukanye. Mu nyigisho za William Marion Branham yakunda gushimangira ko ikibazo atari ukuba mu madini canke ivyanditswe gusa, ahubwo ko ubuzima bwiwe bwerekana igikorwa ca mpwemu yera gihuye n'ijambo ry'Imana. Igihe urwamo rwumvikana, ibijuju byabwiye abanyabwenge biti duheko amavuta yanyu, ariko abanyabwenge bishura bati ntivyoshoboka, ntiyodukwiye twese. Ico cigwa kirakomeye. Hari ibintu ushobora guhabwa n'uwundi muntu, ariko ubucuti bwawe n'Imana ntushobora kubuhabwa n'uwundi muntu, ntushobora kubugurizwa n'uwundi muntu. Nta muntu ashobora kubukugabaniriza, nta n'umuntu ashobora kubukugenera, nta muntu ashobora kukugabaniriza, nta muntu ashobora kukuguriza, nta muntu ashobora kukongerereza, nta muntu ashobora kukwizerera, nta n'umuntu ashobora kukwitegurira. Umuntu wese ategerezwa guhagarara ku giti ciwe ubwiwe imbere y'Imana. Niyo mpamvu utagomba kurekura umuntu n'umwe ngo akuzibire, ngo abe hagati yawe n'Imana, ahubwo rondera kwishikirira imbere yawe, rondera kwihurira n'Imana ubwiwawe. Ntuzorindire ngo pasitori kanaka, ngo mfise ngo pastori ngo arashikira ku Mana. Ubaha ivyo Imana ishaka, ubaha ijambo ry'Imana gusumba uko wubaha amategeko y'iryo dini ryawe. Yesu arabandanya akavuga ati abari biteguye binjirana n'umukwe, urugi rurafungwa. Binjirana n'umukwe, urugi rurafungwa. Aha ni hamwe mu hantu hateye ubwoba muri iyi nyigisho, kuko ibijuju byaragarutse, barakomanga, baravuga bati mwami mwami twugururire. Ariko inyishu baronse niyi, ndababwira ukuri sindabazi. Ayo majambo adusaba kwisuzuma. Ntidukwiye kwizigira gusa ko twigeze kumva ubutumwa. Tugomba kubaza tuti mbega ubuzima bwanje buriteguye? Mbega ubuzima bwanje burerekana ko niteguye guhura na Kristo? William Marion Branham mu nyigisho ziwe yerekana ko abafasoni 10 yabona ko iyi nyigisho yatwereka
itandukaniro riri hagati y'abantu bose bavuga ko barindiriye Kristo ariko batandukanye mu buryo babitabira cyangwa bitaho ijambo ry'Imana n'igikorwa cya Mpwemu Yera. Yabona ko umugeni afise ukwitegura kwihariye kandi ko atari abantu bose bavuga ngo barizera bose batazoba mu kibanza kimwe. Abantu benshi bategura mu nzira zitandukanye mu mashengero menshi. Muri ukurikirane turiko turerekana uko Branham yigishije agenda bihuza n'ijambo ry'Imana, abihuza n'ibyanditswe, abihuza na Bibiliya. Mbega abafasoni b'abanyabwenge nibo nyene umugeni canke Yesu yashaka kwerekana kwitegura kw'abizera? Mu Byahishuriwe 19:9 gushika 9 handitswe ngo tunezerwe kandi tunezeranwe tumuhimbaze kuko ubukwe bw'umwagazi w'intama bushitse kandi umugeni wiwe yiteguye. Ayo majambo niyo asobanura inkuru yatanguye muri Edeni. Muri Edeni twabonye umugeni wa mbere. Muri Byahishuriwe tubona umugeni wa nyuma yiteguye guhura n'umukwe. Mbega ukuntu ijambo ry'Imana ryuzuranya. Raba neza, Bibiliya ntiyavuze ngo azotangura kwitegura, yavuze ko ariteguye. Ibyo bitwigisha ko kwitegura k'umugeni kuba nkiri hano kw'ino si. Ni muri ubu buzima umuntu yumvira Imana, ni muri ubu buzima umuntu yakira ijambo ry'Imana, ni muri ubu buzima umuntu akura mu kwizera. Iyo umukwe aje, igihe cyo kwitegura kiba carangiye. Nico gituma Yesu yabwiye abigishwa biwe ati mwame mwiteguye kuko mutazi umunsi n'isaha. Matayo 24:24. Ntiyavuze ati muzokwitegure ninagaruka, yavuze ati mwame mwiteguye. Ibyahishuriwe 19:8 havuga ati yahawe kwambara impuzu nziza zera kandi zikayangana. Raba iryo jambo yahawe. Ntiyavuze ko yaziguze, ntiyavuze ko yazitoraguye. Ni ubuntu bw'Imana. Ariko uwo murongo uca usigura ko izo mpuzu zigereranya ibikorwa bigororotse by'abera. Ibyo bitwigisha ko agakiza ari abantu, ariko ubwo buzima bushasha bwerekanwa n'ingene umuntu abaho. Nk'uko Yakobo yanditse ati ukwizera kutagira ibikorwa kurapfuye. Si ibikorwa bikiza, ariko ukwizera nyamukuru kwama kwerekana ibyabo. Mu Banyefeso 5:25 gushika 27 Pawulo yandika ati bagabo mukunda abagore banyu uko Kristo yakunze ishengero akagyitangira. Abantu benshi biyumvira ko Pawulo ariko yigisha gusa inyigisho z'ingo. Ariko amaze kuvuga ibyo acarangiza ati iri banga ni rinini, ariko ndavuga Kristo
n'ishengero. Ni ukuvuga ko urukundo rw'umugabo n'umugore rwari igishushanyo cy'urukundo rwa Kristo n'umugeni wiwe. Nk'uko umugabo yitangira umugore wiwe, niko Kristo yitanze ku bw'ishengero. Nk'uko umugore yitegurira umugabo wiwe, niko ishengero ryitegurira Kristo. Mu nyigisho nyinshi zerekana umugeni, Branham yaguma agaruka ku cyiyumviro c'umugeni azoba afatanije rwose n'ijambo ry'Imana. Yakunda kuvuga ko nk'uko Eva yakomotse kuri Adamu, niko umugeni akomoka kuri Kristo. Kandi nk'uko Rebeka yagiye guhura na Isaka, niko ishengero rigenda mu rugendo rwo kwizera rwerekeza guhura n'umwami. Yaburira kandi abantu kutizigira amadini. Yabwira abantu kuva mu madini no gusubira ku ijambo ry'Imana ry'ukuri, ahubwo bakaguma ku ijambo ry'Imana, bakagaruka ku ijambo ry'Imana ry'ukuri. Ico ciyumviro nico cagaruka kenshi mu nyigisho ziwe. Ariko hari ikindi kibazo gihambaye. Tumaze kubona umugeni uwo ari we, ariko hari abandi bantu Bibiliya ivuga. Hari isinzi rinini, hari abantu 194, hari n'abafasoni b'ibijuju. Mbega iyo migwi ifitaniye isano gute n'umugeni? Mbega ni umugwi umwe canke n'imigwi itandukanye? Iki ni ikibazo kiza kudufasha guterateranya canke guhuza ivyo tumaze kwiga vyose muri iyi nyigisho. Tumaze kubona ko Bibiliya ivuga ko umugeni wa Kristo kuva mu itanguriro gushika mu vyahishuriwe. Ariko ubu tugeze ku kibazo giterujije abantu benshi. Hari abavuga bati twese turi umugeni, abandi bati isinzi rinini niryo mugeni, abandi bati 144 niryo mugeni. Ariko iyo dusomye Bibiliya twitonze, tubona ko Imana ivuga imigwi itandukanye, kandi buri mugwi wose ufise ikibanza cawo n'umugambi wawo. Iyi nyigisho isaba kwitonda cane. Ntitwifuza kubaka inyigisho ku vyiyumviro vy'umuntu canke ku vyifuzo vya twebwe abantu. Turashaka gukurikira ijambo ry'Imana. Nk'uko twamaze kubibona, umugeni wa Kristo avugwa mu Abanyefeso 5 no mu Vyahishuriwe 19, niwe yiteguye. Niwe yinjira mu bukwe bw'umugeni bw'umwagazi w'intama. Niwe Pawulo agereranya n'umugore akundwa n'umugabo wiwe. Mu nyigisho za William Branham, umugeni ni umugwi w'abatoranijwe bakiriye Kristo kandi bakaguma ku ijambo ry'Imana. Ico ciyumviro c'ugutoranya ni kimwe mu vyagaruka cane mu nyigisho ziwe. Ariko reka twihweze isinzi rinini naryo ni bande. Isinzi rinini mu Vyahishuriwe 7, Yohana abona isinzi rinini ata muntu yoshobora kuriharura. Bava mu mahanga yose, mu ndimi zose, bambaye impuzu zera, bahagaze imbere y'intebe y'Imana. Twamaze gukora video yihariye
ku mugwi w'isinzi rinini, aho twasuzumye neza imirongo yose irivugako. Mu nyigisho za Branham, isinzi rinini ritandukanye n'umugeni, ariko ni ngombwa kumenya ko hari abandi basoma ibyahishuriwe indwi bakabona iri sinzi mu bundi buryo. Nico gituma ari byiza kwama dusoma imirongo yose kandi twitonze, kubera ko tugasaba na mpwemu yera kugira ngo aturongoze iyo dusoma, kubera ko dushobora gusoma tugatahura ibiri mu bwenge bwacu, kandi twagomba gutahura icyo Imana ishaka. Mu byahishuriwe indwi no mu byahishuriwe 14 havugwa abantu 144 bashyizweko ikimenyetso. Bavugwa ko bakomoka mu miryango ya Isirayeli. Twamaze kubisesangura mu nyigisho yarangiye. William Marion Branham yabona ko abo ari abayuda bazokwakira Kristo mu gihe cy'iherezo, kandi akabatandukanya n'umugeni wa Kristo. Abafasoni b'ibijuju, abo nibo Yesu yavuze muri Matayo 25, bari bafise amatara, bari bategereje umukwe, ariko igihe gikomeye gishitse basanze batiteguye nk'abanyabwenge. Mu nyigisho za Branham, abo ntibari umugeni, ariko yababona nk'umugwi utandukanye ufise uruhara rwawo umugambi w'Imana. Ariko nk'uko twabivuze, hari abandi bigisha asobanura ico kimenyetso mu bundi buryo. Nico gituma ari byiza ko umwumviriza asome n'imirongo yose twavuze muri iyi nyigisho. Usabe mpwemu yera igihe usomerwa canke igihe usoma agutahuze uko Imana ishaka, kugira ngo udatahura uko ubwenge bwawe bushaka cyangwa udatahura uko ivyiyumviro by'abantu bishaka. Ikigo dukura muri ibyo byose ni ikihe? Naho iyo migwi yose itandukanye, hari ikintu kimwe ahurirako. Imana ihamagara abantu bose kwihana no kwizera Kristo no kugaruka ku ijambo ry'ukuri, kandi umuntu wese ategerezwa kwisuzuma imbere y'ijambo ry'Imana. Ikibazo gikomeye si ukumenya izina ry'umugwi kanaka cyangwa rya gurupe kanaka. Ikibazo ni iki: mbega ubuzima bwawe buranezereza Kristo? Mbega ndiko ndakura mu kumvira ijambo ry'Imana, mu kumvira ijambo ry'iwe? Nico Pawulo yavuze mu Bakorinto ba kabiri 13:5. Mwigerageze mwebwe nyene ubwanyu, murabe ko mukiri mu nzira yo kwizera. Ayo majambo araduhamagarira kwisuzuma aho guca urubanza. Tuhamagarirwa kwisuzuma tukamenya nimba aho duhagaze ariho, tukamenya nimba turi munsi y'uburongozi bw'Imana cyangwa nimba turi mu burongozi bw'idini. Bene data n'abashiki bacu, muri iyi nyigisho twagerageje gukurikirana
rugendo rw'umugeni kuva muri Edeni gushika ku bukwe bw'umwagazi w'intama. Twabonye Eva, twabonye Rebeka, twabonye Asenati. Twumvise ibyo Yesu yavuze muri Matayo 25. Twabonye Pawulo asobanura ibanga mu Banyefeso 5. Twabonye Yohana yerekwa ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi twabonye ko Imana ihamagarira umuntu wese kubaho yiteguye. Nimba hari ikintu kimwe twokwibuka ni iki: ntidukwiye kwishingikiza ku izina ry'idini, ku izina ry'umuryango, canke ku kumenya inyigisho gusa. Tugomba kuguma mu rugendo rwa Kristo no mu kuri kw'ijambo ryiwe, tukamenya yuko ijambo ryose ry'Imana ryose ari amena. Mw'iherezo umwami niwe aza abiwe. Nico Pawulo yavuze muri Timoteyo wa 2 igitabo ca 2:19, umwami aza abiwe. Rero dusenga Imana iduhe umutima wicisha bugufi, ukunda ukuri kwayo, kandi twitegure guhura n'umugeni, guhura n'umwami Kristo, kandi tumusabe aduhe mpwemu yera kugira ngo atuyobore, adutahuze kumenya neza aho turi n'aho tugeze, nico tugomba gukurikirana icarico. Amen.